Numvise ijwi riza muri jewe rimbwira ko dukwiye gusenga cyane muri kuno kwezi kwa gatandatu. Ukwezi ko kwegera Imana. Uravye mu mateka cyangwa ugerageje gusoma muri Bibiliya, igitigiri gatandatu ni igitigiri cy'ibintu bidashitse, kuko igitigiri gishitse neza cy'umugisha ni igitigiri set, nico gitigiri kiba ari cy'umugisha. Iyo tuvuze set ni accomplissement, set ni ibintu bimeze neza biri muri perfection, set ni ibintu bibereye ijisho, ni ibintu vyarangutse bigahera. Ariko iyo tuvuze gatandatu, igitigiri gatandatu, mu buryo bw'imhemu hagaragara ibintu biri imparfait, ibintu bidashitse, ibintu bidasa neza, ibintu bitagaragara neza, ibintu bitarahagarara. Rero turiko twinjira mu kwezi kwacu kwindwi, kandi ndagomba ngo muri kuno kuba muri bino bihe tugomba kugira ukwizera kukavuga dutsi naho kwa gatandatu kuba kugaragaramo yuko hari bitarahera, nuko goba kugaragara yuko hari bitarakunda, nubwo kuba kugaragara yuko hari vyatanguye ariko bitarashika, tuvuga dutsi tugomba gushika mu kwezi kwacu kwindwi, tugomba kurangiza igice cyacu ca mbere. Uku kwezi kwa gatandatu ndiko ndasenga, nagiye mbona rino jambo riri mu gitabo ca Reka igice ca mbere, dusome 26 et 28. Kandi ku kwezi kwa kangahe? Kwa gatandatu. Bwira mugenza uti ku kwezi kwa gatandatu. Kandi mu kwezi kwa gatandatu, ndagomba bamfashe bampe Bibiliya y'icyongereza hangahe imbere. Kandi mu kwezi kwa gatandatu umumarayika Gaburiyeli atumwa n'Imana mu gisagara cy'i Galilaya cyitwa Nazareti, ku nkumi ikowe n'umugabo yitwa Yosefu wo mu muryango wa Dawidi. Izina ry'iyo nkumi ni Mariya. Yinjiraho aramubwira ati, n'amahoro, ugiriwe ubuntu, umwami Imana ari kumwe nawe. Niri jambo ry'Imana. Kaze ni mwicara. Reka igice cya mbere. Reka igice cya mbere umurongo wa 26 gushika 25. Izi ni inkuru twese tuzi, izi ni inkuru dutahura. Aha turiko tubona uyu mumarayika Gaburiyeli. Uyu mumarayika Gaburiyeli ntabwo ari umumarayika uwo ari we wose. Urabizi twebwe turaronka ubutumwa tukabuzanirwa n'abandi bamarayika basanzwe, kuko abamarayika igikorwa cyabo Bibiliya ivuga ngo, cyangwa ivyigwa ivuga ngo ce sont des messagers, they are messengers, nabatuzanira ibikorwa, nabadushikiriza ivyacu, nabajana amasengesho yacu, batuzanira ubutumwa bwacu. Iyo twakira isezerano iryo ari ryo ryose umumarayika wari we wese arashobora kutuzanira. Ariko muri kino gihe ndagomba muvyumve yuko ubu butumwa ntibwarungikanye umuntu asanzwe, ntibwarungikanywe umumarayika asanzwe, ariko Imana yonyene yahagurukije bamwe mu bisongerezi vyiwe, bamwe mu basirikare biwe yemera, kuko yari message d'une importance capitale. Hallelujah, hallelujah. Ndasenga ngo muri kuno kwezi kwa gatandatu twinjiyemo uhoraho ahagurutsa abamarayika ku bwawe. Nariko mvuga nti muri kuno kwezi kwa gatandatu twinjiyemo uhoraho yihagurukiriza abamarayika ku bwawe. Bishoboka kuba bidasobanutse, uno mukobwa Mariya yari umuntu ari mu gisagara gikengeretse kitazwi, ari no mu muryango tutazi, kuko Bibiliya ivuga imiryango, ntabwo ivuga umuryango wa Mariya, ariko ivuga umuryango wa Yosefu nk'umupara adoptive. Hari umuntu ariko aranyumva? Ariko Imana yonyene iravuga ati ndahagurutsa umumarayika wanje, atari umumarayika uwo ari we wose, ariko ihagurutsa Gaburiyeli. Iravuga ati there is an important message you have to deliver. Hari ubutumwa budasanzwe utegerezwa kugenda ukagira gute, ukampera agakobwa karaho. Agakobwa kitwa Mariya, gakowe n'uwitwa nde?
Yosefu ngo kari mu gisagara, my goodness, ariko bavuga ngo kari mu gisagara cy'Igalilaya ngo cyitwa Nazareti. Ni hari ahantu hariho hose, ntabwo hari muri Yerusalemu mu gisagara hagati. C'était dans un coin locale hariya mu cyaro, hariya aho abantu bataje. Ariko Imana icambere ihagurutsa umwe mu basirikare biwe bakomeye, iravuga ati ndagufitiye ubutumwa, njanira ubutumwa kuri aka gakobwa. Hari ibyo ibisezerano ryo ko Yesu azoza byari byaratanzwe mu isi hose, byari byaravuzwe kuva mu isezerano rya kera. Abayuda n'Abisirayeli bari bicaye babirorereye. Abakobwa b'abaherezi hari igihe twibaza ko byose bihera mu buherezi, bari bizeye ko aribo bahava bagira gute bazokwakira iryo sezerano. Abakobwa bakomeye beza bari bazi ko bazokwakira isezerano, ariko hari agakobwa kamwe ngo kizigamye, kirinze, karinda ubukumi bwako, karinda ubuzima bwako, kari Galilaya i Nazareti, abantu batsibuka, abandi bashira inyuma, ariko ni Imana yamusanze. Kuno kwezi kwa gatandatu kure wowe uri hose Imana iragusangayo. Ndatura ngo muri kuno kwezi kwa gatandatu Imana igusanga ahantu kure winyegejeye. Imana igusanga ahantu kure abantu bagutaye. Imana igusanga ahantu kure isi yagutaye. Imana igusange kure aho abantu baguhebeye. Uku kwezi kwa gatandatu ntako kugiye kuguma ari kwakundi. Imana irahagurutsa abamarayika kubwaho. Ibi ndabivuga kandi ndabihamya uko numva mwema, ariko arabinshingira intaye. Uku kwezi kwa gatandatu hari ibiyagiye gukoreka we utaruziga, we utaruzi, we utari wibaza, we utari wibwira, wewe wisuzuguye, wewe ubona umengo ntacuri, wewe ubona umengo uri mu muryango ukeyetse. Ntawo tuzi umuryango wa Mariya, nindawuzi, ntawonzi umuryango wa Mariya, ntawonzi. Ariko umuryango wa Yosefu ndawuzi ko yava mu muryango wa Dawidi, ariko Mariya ntituzi iyo yava. Ariko Imana irahagurutsa umugenerale wiwe, iravuga ati iyi message si yo kujana mu marayika asanzwe, ndakuvugishwa ko mu buzima bwawe uno munsi ivyawe ntibigiye kuvuga abantu basanzwe, ivyawe bigiye kuvuga abantu bakomeye. Ivyawe Imana igiye kuhagurutsa abantu baze kubigushikanira. Ivyawe Imana igiye guhagurutsa abo utaruziga, abari bo babi. My goodness. Muri yo minsi naratangaye, nagiye numva umuntu amamagara. Ntitwari tumenyere no kuvugana cyane. Ambwira ati Armel ni sawa uravuga icyongereza? Ego. Aca mpikiraka cyo gutranslating abantu bari muri conference mu minsi 3 kuri Zoom. Ndakora icyo kiraka ku mafaranga arenga amadolari $500 ku munsi. Umuntu ntazi, bo nari ndamuzi mugabo umuntu ntari niteze kuvugisha nk'ushobora kuza. Ndagutangaritse ni ivyawe, niba ari ivyawe Imana irahagurutsa ubikusanira. Ivyawe niba bikurondera Imana irahagurutsa. My goodness. Uku kwezi kwa gatandatu kugaragara nk'uko umengo ntibikunda. Kugaragara nk'uko umengo turi mu nzara nyinshi, tubigaragara nk'uko umengo ibiharage vyaraduse. Ariko uko bimeze kose hari ubutumwa bwacu buza. Uko bimeze kose hari inkuru yacu isa. Nubwo izogusanga uraye kabiri utajya, nubwo izogusanga umaze umwaka atamuzi ushasha uronka, ivyo ntibihagarika ukuzaniye ubutumwa. Ivyo ntibihagarika ukuzaniye ubutumwa. Ndiko ndabwira umuntu ni hari inkuru yawe ice. Uku kwezi kwa gatandatu ektos bisigura ngo ikigira gatandatu. Ikigira gatandatu nuku kwezi kwa gatandatu ndiko ndavuga. Gushobora kugaragara nk'uko umengo kurimwe ama imperfection. Gushobora kugaragara umengo hari ivyo watanguye bitaratora inzira. Hari ivyo urimwe mugabo utarabona neza yuri. Hari inkuru iri kwiraza mu kubwaho.
hari inkuru iri kwiraza ku bwawe. Ndiko ndabona abisirayeli bazunguruka Yeriko ngo barayizunguruka inshuro zitandatu bakora ibintu bimwe. Inyuma y'uku kwezi kwa gatandatu hari ivyacu bikoreka. Inyuma y'uku kwezi kwa gatandatu hari ivyacu bishika. Inyuma y'uku kwezi kwa gatandatu hari ivyacu bikoreka. Ngo mu kwezi kwa gatandatu ngo umumarayika Gaburiyeli araza ku nkumi yitwa Mariya irokowe n'umusore yitwa Yosefu wo mu gisagara cy'Igalilaya mu cyitwa Nazareti, ahantu hasuzuguritse. Ushobora kubuhembwa na 20,000 ariko iragusanza y'ivyawe. Acha mubwira amajambo atatu. Mu Kirundi bavuze ngo impamurongo wa 28. Mu Kirundi bavuze ngo namahoro. Ariko nasomye muri indi Bibiliya ico bita version ya Christian Bible bavuga ngo rejoice. Ntiyamuhamagaye ngo amahoro gusa. Yatanguye amubwira ngo rejoice. Mu yandi majambo yambwiye ati nezerwa. Ntiyamubwiye gusa amahoro. Nakunze iyi version yambwiye ati rejoice, you the favored one. Wewe munyamahirwe mu bandi bose. Yambwiye ati rejoice, nezerwa. Ikigira kabiri ati watewe iteka mu bandi bigeme bose. Nturabe ngo banaka ngo bari imbere yawe. Nturabe ngo banaka. Uno munsi ndagomba ndakubwire nti haguruka unezerwe. Haguruka unezerwe. Haguruka unezerwe. Haguruka unezerwe. Haguruka unezerwe kuko watewe iteka mu bandi bantu bose. Watewe iteka mu muryango wawe. Watewe iteka mu ishengero ryawe. Watewe iteka muri ministry yawe. Watewe iteka ku kazi wawe. Watewe iteka muri bajya mukorana. Watewe iteka mu runganwe rwawe. Watewe iteka mu promotionere bawe. Watewe iteka. Nubwo turi mu kwa gatandatu hari iteka ryacu ririko rirasa. Hallelujah, hallelujah. Utarazwi Mariya w'Igalilaya muri Nazareti ubu turamuzi kuko yatewe iteka. Izina ryawe rigere kure mu izina rya Yesu. Izina ryawe rigere kure mu izina rya Yesu. Izina ryawe ntirigarukire mu muryango wawe. Izina ryawe rirenga umuryango wawe. Izina ryawe rirenga igihugu cyawe. Izina ryawe rirenge intara uvamwo. Izina ryawe rirenge ku kazi wanyu. Izina ryawe rigere kure aho we utoshika. Hamwe ati utewe iteka mu bandi bagore bose. The favored one. Ni wewe munyamahirwe muri bandi bose. Rejoice. Ezira arabwira abanyisirayeli bariko barahunguka, bariko baranagerageza gusanura Isirayeli. Arababwira ati nimuze twubake. Ariko amaze kumva ubutumwa bw'Imana, amaze kumva ic'Imana imuvugako, ahindukira abwira abisirayeli ati nimusubire mu nzu zanyu, nimusubire mu ngo zanyu, musubire mugende muteke inyama, muge mufungure kuko umunezero w'Uhoraho arizo nkomezi zacu. Uno munsi ndagomba kubwira umuntu umwe ni rejoice. Ndagomba kubwira umuntu amaze igihe ariko ararira rejoice. Ndagomba kubwira umuntu amaze igihe ariko aratotezwa nezerwa. Ndagomba kubwira umuntu amaze igihe yumva ari mu macungu menshi, mu maganya menshi, atagira nuko yo yavuga. Ndagutangariza kuri uno munsi ni hari umunezero wawe waje muri kino kibanza. Hari umunezero wawe washitse muri kino kibanza. Uku kwezi kwa gatandatu tukakurangiza ivyawe biratangura. Vuga uti ektos. Muntu igira mu kwezi kwa gatandatu Gaburiyeli araza. Gaburiyeli ngo araza abwira ka gakobwa Mariya, kamwe katazwi, kamwe batavuga, kamwe bahevye, kamwe bataye, kamwe bibagiye, kamwe kitorewe n'umusore Yosefu akarongoye.
uzi igituma Mariya yaravuye mu muryango nibaza ko wari uciye bugufi. Iyo ataraciye mu muryango, iyo atarava mu muryango uciye bugufi, Yosefu ntiyari kwibwira kumubengera mu mbisho. Ninde muntu yotwara umukobwa wo mu muryango ukize nubwo yoba atwaye inda yawe ntuyemera? Ni byose ibyo. Ninde tari iwawe urayemera kugira ngo ushobore kwinjira muri uwo muryango? Ni byose ibyo. Ni byose ibyo. Iyo uza umuntu umuryango uvaye uvuga uti ujya mu muryango ndawinjiramwo tu. Ariko iyo uva mu muryango ugayitse barayihikana, na nyene yarayihakana. Na nyene yarayihakana. Ariko iyo uri mu muryango udagize igihugu kitanagize avuga ati bana cyenda yemeye iyo nda nta kibazo reka ndagutwara. Hallelujah. 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 Ngoyo hamubwira ati rejoice, you the favored one. Nezerwa, gira amahoro kuko watewe iteka n'Imana. Ngaya majambo yabiyambwiye ati nezerwa kuko watewe iteka n'Imana. Urahezagiwe mu bandi bigeme bose. Uno munsi ndagomba kubwira umuntu biriko birankira, ndagomba kubwira umuntu ariko ariheba. Sinzi ameza heze, sinzi ikiringo giheze, ariko hari iteka ryawe rigiye kuza, hari iteka ryawe rigiye gushikako. Dushobora kuba turi kugaragara nk'uko umengo turi mu bukene, dushobora kuba tugaragara umengo turasuzuguritse, ariko mu izina rya Yesu hari ivyacu bigiye kuza. Mu izina rya Yesu hari ivyacu biriko biragaruka, hari ivyacu tugiye kwakira, hari ivyacu turiko turakira. Twebwe twari inyuma, twebwe twari twibagiwe, twebwe tutazwi nitwe tugiye kumenyekana, twebwe tutamenyekana nitwe tugiye kumenyekana. Haguruka dusenye Imana. Uku kwezi kwa gatandatu hari inkuru yawe. Uku kwezi kwa gatandatu hari inkuru ije ku bwawe. Uku kwezi kwa gatandatu hari inkuru yawe. Urashika muri perfection, urashika mu gihiti girindwi. Turagomba kurengana neza iki gice cya mbere cy'umwaka. Sinzi ukuntu wakibayemo, sinzi amasituation wari umaze mu gihe, ariko ndumva hari ivyizigiro kugaho. Maniki ibiganza. Umuntu umwe yarandavye aratangara, mubwiye ko ngiye gushima. Hari igihe bikugora kwemera,
amaso yawe umanike ibiganza byawe. Reka kugira n'isengesho, reka kugira isengesho. Ndagomba guhoraho arabe ikiri mu mutima wawe maze akora ikibereye. Urabizi hari ibigihe byo kuvuga, hari n'ibigihe byo kubura. Hari igihe cyo gutabaza n'ikindi gihe cyo kubura.